Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushika kuri n'ubonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ubu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'ubutunzi. Muramwe mu makuru dujeje kuronka nuko bivugwa yuko ari bamwe mu barwizatunga bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi nabo boba bariko barenyegeza umuriro muri cacuka kibikiri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. N'abarwizatunga nabo kuri bigabuyemwo imigwi ibiri. Hari umugwi ushigikiye Reverend Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi usigaje ikiringo c'imisi mike cyane kugira ngo hatogwe uwundi canke se iyongeze ikiringo ca kabiri, ndetse n'abari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Abo bose rero bari mu batuma n'ubundi ntambara ibandanya gukomera cyane, kuko birazwi ko muri politike umunyepolitike adafise umugwizatunga ntaco abarico, n'umugwizatunga kandi adafise umunyepolitike nawe ntaco abarico. Gukubita umwana cyane kwishure kubera naniwe ikibazo ntimwigisha ubwenge, ahubwo biramubabaza mu mutima no mu bwenge. Ngo hogiye mu nda harayinzara ubwenge bw'umuntu, hari gihe bunanirwa gutandukanya ikibi n'iciza. Ngo biratangaje kubona nk'ubu hari umunyagihugu afunzwa azira ko yivye igitoke ariko ugasanga ivyo amamiliyaridi yidegemvya. Nk'ubu benshi bibaza impamvu hari umunsi abagirizwa kurya ubutunzi bw'igihugu bazofatwa bagahanwa. Ndibaza bivye imiliyaridi 54 zari zigenewe kubaka urugomero rwo ku Mpanda n'ubu baracidegembya. Abariko bararya imiliyaridi 79 zagenewe kubaka amazone n'ubu baracarya, ndetse nabo muri fomi baracabandanya kurya ukuri kwamye. Naho umuntu asemerera ngo igipolisi cariye igiturire ngo nibahanwe, ninde yohana ivyo nabakora? Nk'ubu ninde yoduha izina ry'umurwizatunga umwe yobaho adatanze igiturire? Ngerega sa iwacu gusa ni kwisi yose. Reka tuvuge mu Caburunga canke Cantare. Nk'ubu ejo bundi haravuzwe ubusanzwe atanga ibijanye n'isoko y'impuzu za gisirikare na polisi n'uwitwa Veneranda na Suguru Olivier. Uyo Olivier we asanzwe azwi mu bintu vyinshi, avuka igyanga muri Bujumbura yagutse, afise amasoko menshi. Barashatse no kuja mu vy'umwavu be na Veneranda bawukura hanze, ariko ziranotse abasumvya agahanga. Ngo nk'ubu aba babikora gute rero? Ubwa mbere bakorana na Nkurunziza, ni naho Veneranda iturufu yakoresha ari abana biwe harimwo umuinjiniera akomeye mu gucapa ivyitwa mu gucapa yitwa Chris, niwe yacaja gukora ibintu vy'inyubako zose za Nkurunziza. Mbere ni nawe afise isoko yo kubakisha no gusuzuma inyubako ya Oberi. Hari ikindi bakorera ko ni imipira. Veneranda yaciye atwara umugwi w'Igitega wakukira massage ariko ukitwa Framebu du Centre, ariko ntibikwiye bahavuye ba mwana. Nkurunziza apfuye bati ninde azodukingira? Yabaye Geras Daniel Ndabirabe. Ababa kuri Monsione barazi inzu Geras abamwe yaje bamuha imfunguruzo gusa, yubakishijwe na Veneranda na Suguru. Abafundi n'abandi barazi uwabahemba, ariko ntivyakunze ko bagumana inguvu nk'izo bari bafise, ko nimba baje guteraniriza impuzu aha ku ntwaro ya Neva canke se Varisito Ndayishimiye baragize uruhombo runini nk'inzu ya Veneranda iri impande ya ambasade ya Amerika banki yarayifashe. Bahomvye kumvo zuko Varisito Ndayishimiye yaratanguye kugara amavomo yabo, ariko sabana baramukenyuye bazizana kuziteraniriza aha. Ngerega su gukora impuzu oya nugushona, kandi aho bari bamuhejeje ko murantunge. Erega su gukora impuzu oya nugushona, kandi aho bari bamajeje ko yashaka iyo soko nawe. Amategeko akavuga ko kizira kuzana ibintu hanze aha byakoregwa, amakora caba umurengera kubikuye hanze. Aho rero niho Varisito Ndayishimiye nawe yabinjirije igitsindo. Uwo Geras Daniel Ndabirabe inzu yahora bamwo mu Ngagara yari yayihawe na Mayondori n'abagenzi biwe, abo nabo bimbo Butare. None nk'ubu ko avuga igipolisi kijejwe kugwanya igiturire cyo kubako gutohoza kuri Geras Daniel Ndabirabe. Ibuka igihe Dr Alain Ndikumana ashikirije uko anagesa yibigwamwo, Geras Ndabirabe yarirukije ngo ahwi waruvuze atarakandi. None Suguru yarabaye umushinga amateka, Geras we ni umukuru w'inama nshinga amateka. Uko aribo rero bose rukiye abandi, none abo bo kwishora
bo kwishora bagasaba amatohoza y'abasuma. Haraye havuzwe kandi ukuntu ikigo c'amavuta kigiye guhomba. None Savonoro ya Suguru na Aquavis canke Kurap boyikorana gute ko ariyo ishigwa imbere? Hari abandi begereye umukuru w'igihugu. Abo numugwiza tunga shopping uyahawe amasoko yo kugaburira igisirikare kuva kera. Ejo bundi bati ntawemerewe kuja gukura indya mu hindi ntara. Shopping arabirenga ko yinjizwa iborero rya Mpimba. Umugore w'umukuru w'igihugu niwe yarungitse imodoka ku Mpimba iramukura badaciye na kabiri. Niwe yamwitwariye mu rugo baratamba baratarika. None nk'uwamupfunze ntiyagize mu muyaga. Tekana sirumiteri gusa ngo bazokirya paka. Iki naco kikagaragaza n'ubundi inguvu abarwiza tunga bafise mu gisata ca politike. Ibi n'ubundi vyibukije benshi nanone inyurana ryabayeho ndetse binitwa intambara y'ubutare hagati y'abategetsi ba CNDD-FDD kuko hari n'umushinga amateka yigeze kwambugwa imodokari yiwe. Bamwe bati ese kubera iki ari umushinga amateka yambuye imodoka yiwe agataha n'amaguru? Ese ninde atanze urusha rwo kumwambura iyo modoka? Byagenze gute ngo umwana wa Daniel Geras Ndabirabe agigwe udasanzwe mu butare? Ese kubera iki hari ubutare bwafashwe ariko ababufatanwe bakaguma bidegembya? Kubera iki hari abadafise uruhusha ariko bakabandanya bimba ubutare? Ese inguvu bazikura hehe? Ivyo navyo bikaba bigize iyi nkuru tugiye kubageza ko cyane ku matohoza twakozwe. Intambara y'ubutare iza kuba iri mu bice bitatu. Mu gice ca mbere turarabira hamwe ukuboko k'umukuru w'inama nshinga amateka mu vy'ubutare. Mu gice ca kabiri turagaruka ku magorwa y'umushinga amateka yambaye imodoka, ndetse no mu gice ca gatatu naho turarabira hamwe amatoni menshi y'ubutare herutse gufatwa n'abayafatanwe. Mu gutangura tubanze tumenyeshe canke twibutse ko duheruka uhigeze kuvugwa ifungwa rya Vincent Ndagijimana ku igenekerezo ya 25 Rusama mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025. Aha benshi barerekanye ukuntu Vincent ariko ararwanirira amafaranga yitwa rwiwe yashika miliyaridi 50 yagira anyagwe n'abagenzi be babiri, Uwiragiye François batazira Mayondori ndetse na Tegekimana Revier batazira Amusteri, bari basanzwe bafashanya mu kwimba ubutare muri commune Kabarore intara ya Kayanza mu ndinganizo ya kera ubu yahindutse zone Kabarore intara ya Kayanza. Aho mu kwimba ubutare bakora mu ishiramwe Komebu, Comptoir minière de Dose Exploitation du Burundi, bakagira n'ishiramwe rindi rijejwe gushora ubutare ryitwa Burundi Mining Export rifise icicaro muri quartier ya 10 mu Ngagara, ari naho haheruka gufatirwa amatoni menshi y'ubutare nk'uko tuza kubigaruka k'imbere. Twongera tubibutse ko igihe Vincent yapfungwa yariko yamamariza ku mushinga amateka mu matora aheruka mu kwezi kwa Ruheshi umwaka uheze, aho bamwe bagenzi we ntibigera bashaka ko Vincent yoba umushinga amateka kuko bavuga ko azobagiye kubamenera amabanga. Ico gihe benshi barerekanye ko urubanza rw'ayo mafaranga rwaciriwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu nyuma Vincent Ndagijimana yararekuwe arataha, aho yari yamaze kwirukanwa ndetse no gukumirwa muri rya shiramwe Komebu. Bidatevye rero Vincent baramugize umushinga amateka, ariko aho hose bamwe bagenzi we bagumye bamugwanya cyane kuko bamwagereza ko yabameneye ibanga ry'ubutare. Igihe Vincent Ndagijimana yavuga imbere y'umukuru w'igihugu ko muri Kabarore basigaye bimba ubutare burenga itoni 25 buri kwezi. Ico gihe hari kwigenekerezo ya 30 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 mu ntara ya kera ya Kirundo. Kuva ubwo Amusteri na Mayondori baciye bashavurira cyane Vincent, ari naho bategura kumwomora mu vy'ubutare, ari naho rero baciye bamupfungisha baca bategura ukuntu bazomwambura ubutunzi bwose yakuye mu butare kugira ngo bamukeneshe. Ivyo nazo turaza kubishika k'imbere. Mu nyuma rero umukuru w'igihugu yaciye agomba kwigiza kure Mayondori na Amusteri, ariko ntivyamworoheye. Ababiri bamaze kubona ko umukuru w'igihugu agiye kubiyambura, baciye bakomeza ubucuti bari basanzwe bafitaniye n'umukuru w'inama nshinga amateka Geras Daniel Ndabirabe, ubona ko nabasanzwe avaho mu Kayanza. Kugira babishobore rero baciye biyegereza umwana wa Ndabirabe witwa Jordan Ndabirabe, imfura yiwe, baca bamugira umuyobozi mukuru cyangwa se deje waryashiramwe ryabo Komebu. Gushika ubu rero uwo mwana w'urongoye inama nshinga amateka niwe deje muri Komebu. Aho Mayondori na Amusteri bari bajije kuronka izindi nguvu zihambaye zo kwimba ubutare muri Kabarore atacu binona. Twabutsa ko Geras Daniel Ndabirabe n'ubundi ari no muri Conseil de Sage canke se inama y'inararibonye ya CNDD-FDD. Kuva rero batanguye gushika ikabarore kwimba ubutare, Amusteri na Mayondori bari bariyegereje abategetsi bo muri CNDD-FDD bakorana n'umutegetsi abagezweho muri ako kanya.
Reka twihoze ivyakahise ku ntwaro nkuru nziza. Igihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye agiriye mu mabanga, ivyo bihangange vyaramwegereje biramwereka ukuntu bazohora basangira bamugemurira amafaranga ava mu butare. Ivyo vyatumye Musiteri na Mayondori eka bari kumwe na Vincent baca baronka inguvu zidasanzwe, kuko n'umukuru w'igihugu yaciye agirwa ko avuga ko ahagaritse amasezerano yose y'abahora bimba ubutare ku ntwaro nkuru nziza ngo kuko yasanze arimwe amanyanga. Ico gihe abantu ntibamenye ko Ndayishimiye yarajije kuba inguvu zidasanzwe kugira batabagaze imisozi yose y'akabarora atacamira. Aho rero niho Vincent yakuye inguvu aca bigihangange mu gihugu cyose, kuko yaciye atangura kunyaga amatongo y'abanyagihugu yigarurira ubutungane, aho yico washatse agakizo washatse. Ubona ko yari yarashizeho urwego rw'imbonera kure nkuko vyigeze no kuvugwa mu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri ico kiringo rero Ndayishimiye niho Ndabirabe yatubwa kurongora inama nshinga amateka, aho vya bihangange vyaciye bikomeza ubucuti vyari bisanzwe bifitaniye na Ndabirabe, kuko bari bagumye bamwiyegereza buke buke. Nk'umwe mu basendede FCD akomeye yavuka mu Kayanza, Ndabirabe rero amaze gutorwa kurongora inama nshinga amateka, Amuseni na Mayondori baciye bamugabira inzu nziza iri muri quartier y'Icenda mu Ngagara, ari naho yahoze aba mu kiringo ca mbere cyo kurongora inama nshinga amateka, ariko ubu akaba yarimukiye muri Mutangano hafi ya Mosiyoni. Aho naho rero nyene inzu abamwo ngo yayigabiwe n'umushinga amateka Olivier Sugurube n'umugwiza tunga Venerande Ntikazohera kubera amanyanga bakorana. Ivyo navyo tuzobishira habona. Dusubiye inyuma gato, twabwiye ko Ndayishimiye yashatse kwigiza inyuma Amuseni na Mayondori acagomba kugumana na Vincent kuko yari yamaze kumwibira ibanga, ariko ntivyamworoye kuko bo baciye bigumanira Ndabirabe. Inyuma yaho rero ivyo bihangange bipfungiye Vincent kugira ntabe umushinga amateka, umukuru w'igihugu yarakoze ibishoboka vyose kugira Vincent arekugwe, eka araba n'umushinga amateka. Kuva aho Amuseni na Mayondori baciye batangura gukubita urutoke bahigira Vincent, bongera kandi bategura ukuntu bomunyaga ibintu vyose yakuye muri ubwo butare. Ubwa mbere baciye biga ukuntu botangura kumunyaga imodoka nziza yagiramwo ya double cabine Vigo, aho baciye bamwagiriza ko iyo modoka bari bayimuhaye kubera ivy'akazi none ategerezwa kuyisubiza. Vincent nawe yaranse kuyibasubiza kuko wewe avuga ko yayiguriye Amusiteri ku giti ciwe nk'umugenzi. Imari zaciye zaduka barabura n'uri bubahuze, niwe Amusiteri na Mayondori baca bategura ukuntu iyo modoka bazoyifatira indani akorera inama nshinga amateka, ariko izo mari zarashikiriye umujerwa amategeko mu nama nshinga amateka, ucubabwira ko bo kwitura ubutungane. Inyuma y'izo mpari zose Amuseni na Mayondori bifashishije Ndabirabe baruhiye gutwara ya modoka, aho ari kugenekerezo ya 27 Gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2025, kuko Vincent yari yatonze muri amashinga amateka na ya modoka ya Vigo. Amusiteri rero yaciye arungika imbonera kure ya Bera Ishake yahoze atwara imbonera kure muri Butanyerera, ubakorera muri Komebu iza gusohora ya modoka. Wa mugujejwe amategeko mu nama nshinga amateka barasemerera uravuga ko ivyo bitaba, ariko Ndabirabe yavuze ko irya nyuma ati imodoka ni mwisore mwitware. Imodoka ibiragiye umushinga amateka Vincent aca sigara yimenya uburyo atahiwe. Tubanze twibutse gato ko kwigenekerezo ya gatatu kigara mu mwaka w'ibihumbi 2022 kandi umukuru w'igihugu yumvikanye yakaze cyane ari karatuka Amuseni na Mayondori imbere y'abantu mu Kayanza ko butare bw'Ikabarore babuhejeje hasigaye hari ibinogo gusa, ariko atani c'icumi kigeze gishika mu kigega c'igihugu. Ngariko amajambo yahereye aho nyene babandanije biyimbira mu gihe abantu bari biteze ko umukuru w'igihugu agiye guca afata ingingo zikomeye. Twibutse kandi ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraheze gutangariza abarundi ko agaritse bahora bimba ubutare batazwi badafise uruhusha, barimwo abamaze igihe bimba ubutare ariko baterekana iyo bashize amafaranga kuko atana 10 ririgera rishika mu kigega ca leta. Aho mubo yavuze harimwo ryashiramwe Komebu, harimwo BME vya Amusiteri na Mayondori, Burundi Mining Export. Bidatevye umukuru w'igihugu yaciye asubira kugabisha abantu vyitwa ko bafise ubutare ariko butazwi muri leta ko bobushikiriza leta kirikare. Aho Evariste Ndayishimiye yavuze ko hamwe hogira ubufatanwa ubwo butare buzoca bushigwa mu minwe ya leta kuko buzofatwa nk'amagendo. Ntivyatevye kandi kwigenekerezo ya 31 Gitugutu umwaka uheze umushikiranganje umushasha mu vyajejwe harimwo ubutare Hassan Kibeya nawe nyene yaciye agabisha abimbo ubutare badafise uruhusha n'abafise ubutare banyegeje mu mazu.
ariko igitangaje Amusiteri na Mayondori babandanije bimba ubutare gushika uno munsi. Mu nkuru twabwiye haruguru twabwiye ko Amusiteri na Mayondori bafise ico bita comptoir minier kijejwe kugurisha ubutare, ico citwa Burundi Mining Export, kikaba gifise icicaro muri quartier ya 10 mu Ngagara. Umukuru w'igihugu n'iperereza ryiwe barashoboye kumenya ko aho iryo shiramwe rikorera hari ubutare bwinshi buhabitse. Umukuru w'igihugu yaciye harungika igipolisi kiyacunga kwigenekerezo ya 6 Munyonyo umwaka uheze, niho baca basanga habitse toni 100 ry'ubutare bwa lithium. Izo toni zose zaciye zipakirwa barazitwara, ariko nabwo butare bwafashwe nta yindi ngingo yafatiwe bamwe benebwo. Eka vyabaye mwibanga ntangere, ikigeretse ko abo bose babananije biyimbira ubutare kuri kwamye gushika uno munsi. Aha rero niho abantu bibaza nimba umukuru w'igihugu yaciye abura inguvu zo kubahagarika agatamo kuja kwidogera mu kiganiro aheruka yatunganije kubijanye n'umwimbu w'ubutare, kuko muri ico kiganiro yumvikanye avuga ko hamaze gushoga ubutare bufise agaciro k'imiliyoni 6 zirenga gato mu mafaranga y'amadolari y'abanyamerika mu minsi 100 gusa. Acagirwa ko avuga ko yasanze hari abahora bimba ubutare bora babesha ngo ntaco bahakuye. Abo yavuze Amusiteri na Mayondori mu mvugo mbabarira matwi. Muri ico kiganiro kandi umukuru w'igihugu yaciye yumvikana avuga ko abo bantu bariko bimba ubutare badafise uruhusha yafashe ingingo yo kubareka kugira babandanye bimba, hama azorabe ko bikubita agashi bakazana amafaranga. Aho Valens Ndayishimiye yagize ati kubera ari abarundi twarabaretse kugira ngo babandanye bimba, uko nibashobora amafaranga azogaruka, nibabushora amafaranga azogaruka mu Burundi. Izo rero vyateye amakenga benshi, muti bigenda gute ngo umukuru w'igihugu agabisha abo yisaba suma ubutare mu nyuma akabagabisha ko boza n'ubutare muri leta, ariko agaca avuga ko yafashe ingingo yo kubareka bagome bimba ari abarundi. Ese umukuru w'igihugu arivuguruza canke arafata ingingo kubo yise ibisuma? Aho rero amakuru dufise akemeza ko umukuru w'igihugu yabuze inguvu ari bukoresha kugira ahagarike Amusiteri na Mayondori bafise inguvu zidasanzwe zivuye ku mukuru w'inama nshinga amateka. Ubona ko iryo shiramwe ryabo risigaye rinatwarwa n'umuhungu wa Geras Ndabirabe. Mukumva rero ko ni intambara iri muri CNDD-FDD ifisa ihurira na bamwe mu bagwiza tunga bakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, kuko nabo bari mu batera iyi ntambara. Kuko nkuko natangwe mbivuga, umugwiza tunga udafise umunyepolitike ntaca bari cyo, ndetse n'umunyepolitike adafise umugwiza tunga ku ruhande rwiwe ntaco abarico. Cyonda subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tushikanwa nadushikiriza no Mpuza TV rero Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muriko murakora.